je ndi umuswahili kabisa. Niteka n'umunezero ndasubiye kugusuhuza nk'akaze nshuti mukunzi wacu wowe bandanya kubana natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatatu igenekerezo rya 29 z'ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka ni 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nkuhe kaze ntanakwipfuriza kubandanya uragira umunsi mwiza, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndaguhaye kaze, ndagukengurukiye cane ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende gutohoreza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biba biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye, hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi atana kamwe kavuyemwo. Ibicumuro vyeranda vya Evariste Ndayishimiye ati jewe ndababwire, jewe ndumu harya ntawubesha uwabeshe basha, jewe ndi umuswahili kabisa, nama ndiko ndababwira ubuswahili bwanje. Mu minsi yahera narakunda gusoma cane nshiga muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'amategeko, twari dufise uburenganzira bwo gutahana mu cumba ibitabo 4 gusa, ariko naba nshaka gutahana nk'ibitabo 15 ivyo nemerewe nabisoma gushika nk'isaha 7 y'ijoro. Ku murango naca nja gusoma bimwe ntafitiye uburenganzira bwo gutahana, naca ngenda nkatora vya bitabo vyiza vyiza hamwumve bwa bujanja bwanje, nkabikurayo nkaja kubisomera mu ruhande rugenewe ibitabo vyo muri Polytechnique B. Umunyeshure yiga mu vy'amategeko ntiyashobora kwibaza ko hari igitabo ciwe kiri muri Polytechnique B. Nkabisoma mw'ijoro nkasoma bimwe vyo mu cumba, amugabo ku wa mbere baca basubira gupanga neza ibitabo bakabisubiza mu kibanza cavyo, nanje ntawantanga kwinjira muri biblioteke nkabikurayo gushika vya bitabo vyose mpejeje kubisoma. Ubwo si ubuswahili none, ico ni ca gicumuro ceranda basha, ico ni igicumuro ceranda. Ivyo ni vyashikirijwe na Perezida Evariste Ndayishimiye kw'igenekerezo rya 27 z'ukwezi kw'icumi na rimwe 2023. Ku bataraciye muri kaminuza y'u Burundi bishobora kugora gutahura ivyo Evariste Ndayishimiye ariko aravuga hano. Muri campus y'u Burundi na cane cane campus Mutanga hariho inzu y'ibitabo bita Bibliothèque Kadafi. Umunyeshuri arafise uburenganzira bwo gusaba ibitabo atahana gusoma, kugira abanyeshure ntibaje kuvyonona canke ngo ibitabo ntibihave bikena. Bibliothèque irafise igitigiri ntarengwa umunyeshuri ashobora gutahana. Ndayishimiye avuga ko vyari ibitabo 4 mu gihe ciwe. Muri iyo nzu nk'uko bigenda no mu zindi bibliothèque, ibitabo bipanze bafatiye ku vyigwa bikorako. Hafi y'ibitabo haba hari amameza yo kwicarako uriko urasoma. Ndayishimiye we avuga ko yashaka gusomera rimwe ibitabo 15, akababazwa nuko bamwemerera 4 gusa. Mu kubahana yaca ajana 4 kubisomera mu cumba, ibindi 11 akabikura mu kibanza cavyo akaja kubinyegeza mu ruhande rwagenewe ibitabo vyo muri Polytechnique B. Gutyo yaba azi ko hata munyeshure yiga ivy'amategeko azorondera igitabo ciwe muri Polytechnique B. Kubera yaba azi ko ku wa mbere abakozi ba bibliothèque basubira gupanga neza ibitabo vyose, yaca yinjira ubwa mbere kugira asubire kunyegeza vya bitabo. Ubwo bujanja bwiwe nibwo yahavuye yita ibicumuro vyeranda. Burya ikintu Perezida Ndayishimiye avuze hano hantu kirahambaye kuboba bamwihendako. Burya ico yise ububeshi, ubujanja n'ubuswahili bwiwe nico Nkurunziza atamenye, nico abandi benshi batazi, nico Bertrand Bisimwa atari yamenye, aho Ndayishimiye yamwakira muri Rusama 2023 hakamuhumuriza ko atahura urugamba rwa M23 kandi ko agiye kuhabera umuhuza. Ubwo bujanja n'ubuswahili nibwo busigura impamvu asemerera hatuka abari imiliyaridi 54 zo kubaka baraje ya Manda nyene, ariko ntihagire inkurikizi. Ijambo ubuswahili, umukuru w'igihugu araraba ko hatariho umurwi w'abarundi ritirimutsa, hariho abaswahili bababara iyo bumvise babitiranya n'ababeshi. Ubwo iri jambo ryo si ubundi bujanja, igicumuro ceranda kirabaho.
nimba kibaho turekurire nyakubahwa Caporal Chef de Police Jerome Niyonkuru yavuze ukuri kwibutsa ko kurya ibiturire mu gipolisi ari icaha. Nayo mu yandi makuru nunyemerere ngugeze ko iyi nkuru ivuga ko ibitigiri by'abagabo biyahura kubera amabo afatiye ku gitsina biteye amakenga abaharanira agateka ka zina muntu. Abagabo batari munsi ya 40 bariyahuye mu Burundi muri iyi myaka ibiri iheze bivuye ku mabi afatiye ku gitsina. Ivyo biharuro bitangwa n'ishirahamwe abagabo mu gahinda ribabazwa nuko ubutungane n'intwaro ataco bibabwiye kubona ubwo bwoko bw'amabi. Abagabo batari munsi ya 40 bariyahuye bavyishakiye bivuye ku mabi afatiye ku gitsina bakorewe muri iyi myaka ibiri iheze mu Burundi. Ishirahamwe abagabo mu gahinda rivuga ko ivyo biharuro ribabazwa nuko ubutungane n'intwaro ataco bibwiwe n'ayo mabi akorerwa abagabo mu Burundi. Kuva muri Gitugutu 2021 gushika uwu munsi ishirahamwe ryacu ryakiriye abagabo 334 bakorewe amabi afatiye ku gitsina. Tumaze guharura abagabo 40 biyahuye muri ico kiringo bivuye muri ayo mabi. Ivyemezwa na Boniface Nduwimana arongoye iryo shirahamwe. Kubwiwe bene amashirahamwe akorera muri ico gisata bahura n'ingorane nyinshi. Atanga akarorero k'abaserukira intwaro n'ubutungane badaha agaciro amabi afatiye ku gitsina akorerwa abagabo. Iyindi ntambamyi itari nto ni itegeko ry'u Burundi ataco rivuga ku mabi afatiye ku gitsina ku bagabo. Uko akaba ariko uwo munyeshirahamwe abishikiriza. Igisonga vyose nuko Uburundi butemera umunsi wahariwe abagabo. Uko akaba ariko Nduwimana agaragaza umubabaro. Imigenzo ibuza kubivuga. Hariho imigenzo yo mu kibano ishira imbere umugabo afatwa nk'umutwe w'umugabo. Bishitse umugabo agakubitwa n'umukenyezi wiwe bica bifatwa nk'uko biteye isoni ntazobibwire umuntu n'umwe. Arabinuma ntabisangize umuntu n'umwe ku bwoba bw'uko yocibwa akanatakaza igihagararo c'ubugabo. Uko akaba ariko bibonwa n'umusesanguzi Pascal Butoyi. Ahanura abagabo b'Abarundi kurengera iyo mico bubahuke bavuge. Batituye inzego nibegere umugenzi bamwiganire ivyabashikiye kandi barondere impanuro. Uko akaba ariko yongera ku bwa Pascal Butoyi ivyo bizofasha kugabanya ivyiyumviro vyo kwiyahura mu bagabo. Kubw'ibiharuro vya nyuma vy'ubushikiranganji bujejwe ibitsina ni ukuvuga mu mwaka w'ibihumbi 2021 abantu batari munsi y'ibihumbi 14,926 harimwo ibihumbi 2,372 barakorewe amabi afatiye ku gitsina. Nayo mu gusozera ano makuru womenya ko ikibago hari umukenyezi w'abana 7 amaze iyinga apfunzwe. Pelagie Nsengiyumva afise abana 7 ava ku musozi wa Mbizi muri komine ya Kibago mu ntara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi. Umugabo wiwe hasanzwe yaramuharitse yoba hari inyuma y'iryo hagarikwa ryiwe. Ababanyi biwe bakaba basaba ko yorekurwa hatagisabwe. Amakuru ava ku mutumba wiwe Mbizi umugabo wiwe arafise uruhara mu ihagarikwa ryiwe. Sylvestre Numvayabo yasohokanye n'umuhabara wiwe yitwa Christine Habonimana. Umugore wiwe wa mbere yaciye aza mu bunywero bwarimwo uwo mugabo wiwe. Ntiyihanganiye ivyo umugabo wiwe n'umuhabara barimwo baciye bashwana. Ivyo nibivugwa n'ababibonye bari muri ubwo bunywero igihe vyaba. Nyamuhabara yaciye yitwara ku Nyamiramabi nayo ica ihagarika uwo mugore wa mbere. Umugabo aca ararekurwa musitanteri wa Kibago umupfasoni Esperance Inarukundo ari we yamiye. Mugabo Pelagia Nsengiyumva yarasubiye kurengutswa ku wa gatatu w'igenekerezo ry'15 Munyonyo 2023. Yaciye yungururizwa mu gasho ka parake ya Makamba hakaba ariho apfungiwe gushika ubu. Ababanyi basaba ko Pelagia Nsengiyumva hategerezwa kurekurwa. Ikibanza ciwe ntikiri mw'ibohero, ategerezwa gutahuka kugira ngo arere abana biwe 7 harimwo uwufise imyaka 2. Barakeneye uwubitaho. Ubona ko umugabo wiwe yirarira ku bahabara biwe 2 akaba atagiye no kumuraba mu gasho. Ivyo nibivugwa n'abo babanyi basaba ko arekurwa hatagisabwe.
ababanyi bavuga ko umugabo wiwe yama akingiwe n'umugambwe wiwe CNDD FDD mu mabi akora kubera asanzwe hari umukuru w'agacimbiri muri bumwe bugize umutumba wa Mbizi kandi arongoye umuhari w'imbonerakure ku musozi wa Mbizi. Abajejwe intwaro ntaco baravuga kuri ico kintu. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye ariko aravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwifurije kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura. Ugire ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.